turabasuhuje kandi tubaha ikaze inshuti mukurikiye Sincere Dot Official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezeho dukesha ijwi rya Amerika. Kora subscribe tugiye dukomeza kubana dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Brammertz arifuza ko Felicien Kabuga yoherezwa mu Rwanda. My office is of the opinion that returning him to Rwanda, his country of birth and nationality, would allow this matter to be concluded. Serge Brammertz ati ibiro byanjye bisanga Kabuga akwiye gusubizwa mu Rwanda, igihugu yavukiyemo kandi afitiye ubwenegihugu, ibyo bigatuma iki kibazo kirangira. Uru rwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ruvuga kandi ko abantu byibura 1,000 bakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bataratabwa muri yombi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikinyamakuru Time cyagize perezida watowe Donald Trump umuntu w'umwaka w'ibihumbi 2024. Muri Mali, ingabo z'igihugu n'abacanshuro b'Abarusiya bicira abasivili ubusa, sijyeho bivuga ahubwo n'umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Aya makuru rero n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane, muguma aho ngaho hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi niyo tubanjirijeho. Turahera muri Somalia na Ethiopia biyemeje kuganira ku kibazo cy'icyambu cya Berbera muri Somaliland ku nyanja itukura. Fidele Niyongabo aratubwira inkuru. Abategetsi ba Ethiopia na Somalia kuri wa gatatu bumvikanye kugirana ibiganiro ku rwego rw'abahinga b'ibihugu byombi mu ntumbero yo gutorera inyishu amatati yatanguye igihe igihugu ca Ethiopia cagirana amasezerano n'intara ya Somaliland yiyonkoye kuri Somalia yerekeye ikivuko. Igihugu ca Turkiya kimaze igihe kigerageza guhuza Ethiopia na Somalia, ni mu gihe icuka kibi hagati y'ivyo bihugu vyombi cibonekeje kuva Ethiopia iteye ikumu ku masezerano n'intara ya Somaliland mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Aya masezerano arekurira Ethiopia gukodesha ubutaka buri ku nkengera z'ibahari y'Abahindi kugira hashire ikibanza c'igisirikare kigwanira mu mazi. Mu gushimira Somaliland, Ethiopia nayo yemeye ukwikukira kw'iyo ntara. Somalia yatangaje ko ivyo birenga ku bwigenge n'imbibe vyayo. Inyuma y'uko perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan kuri uyu wa gatatu abonanye umwe wese ukwiwe na perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed, barasohoreye hamwe itangazo rivuga ko impande zombi zemeye kugirana ibiganiro bizotangura mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uca utangura w'ibihumbi 2025. Bitegekanijwe ko ivyo biganiro birangira mu kiringo c'amezi 4. Ivyo biganiro vyo kubahiriza ubwigenge n'imbibe za Somalia mu gihe vyo kwemeza akamaro Ethiopia ishobora gukura mu gushika kw'ibahari ry'Abahindi. Tuve muri Afrika y'Uburasirazuba tujye muri Afrika y'Uburengerazuba. By'umwihariko muri Niger, abaterabwoba bateye ibirindiro by'ingabo z'igihugu mu mudugudu witwa Pete Kole mu burengerazuba bw'igihugu, bica abasirikare ba leta 10 nabo bicwamo 26. Fidel Niyonga barakomeza. Uretse abasirikare 10 bishwa, abandi 7 barakomeretse muri ico gitero cakozwe mu mihana y'ahitwa Pete Kole hafi y'urubibe n'igihugu ca Burkina Faso. Igisirikare ca Niger cemeje iyo nkuru kuri wa gatatu, catangaje ko abagwanyi ibihumbi n'ibihumbi bari ku mapikipiki bakoze igitero ku kirindiro c'igisirikare ca leta. Igisirikare ca Niger catangaje ko 26 mu bakoze ico gitero bishwe. Uyo munsi kandi amakuru yahanahanywe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hari ikindi gitero cabereye ahitwa Shatumane. Yamara abasirikare bayoboye Niger bateye ivyatsi ayo makuru, bongera bavuga ko ayo makuru atagira ishingiro. Abategetsi b'igisirikare ca Niger bagirije abansi babo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma mu ntumbero yo guca intege abasirikare ba leta. Abasivile n'abasirikare ba leta barenga 1,500 barishwe mu bitero vyabaye muri uyu mwaka. Ico gitigiri cariyongeye cyane umuntu akigereranije n'650 bishwe mu mwaka w'imbere yaho. Ijwi rya Amerika muri Afrika y'Uburengerazuba kandi no muri Mali, aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urega ingabo z'icyo gihugu n'abacanshuro b'Abarusiya bagifasha ibyaha byo gukorera amabi abasivili arimo kubicira ubusa. Diane Nini nahazwe.
iryo shirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch mu cegeranyo caryo gishasha rivuga ko abasirikare ba leta ya Mali hamwe n'abacangero b'abarusiya bo mu rwi wa Wagner bakoreye amabi abasivile kuva inteko zijejwe gucungera umutekano z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU zivuye muri Mali hari mu mpera z'umwaka uheze. Iryo shirahamwe rifise icicaro aha muri Amerika. Muri ico cegeranyo rivuga ko inteko za leta ya Mali n'abacangero b'abarusiya bo mu rwi wa Wagner bishe n'impaka abasivile bagera kuri 32, muri aba hakaba harimwo 7 bishwe mu gitero ca drone. Ribagiriza kandi ko banyuruje abandi 4 bongera baturira inzu zigera kwijana mu bisagara n'imihana biri mu bice vyo hagati no mu buraruko bwa Mali kuva mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryongeye kandi ryagiriza intagondwa z'abayisilamu muri ako karere ko zagandaguye abasivili bagera kuri 47 zituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu vyabo kuva mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka. Iryo shirahamwe ryatangaje kandi ko izo ntagondwa z'abayisilamu zaturiye inzu ibihumbi n'ibihumbi, zisahura ibitungwa bifitiye akamaro kanini ubuzima bw'ababa muri ako karere ubwo bwicanyi n'ubwo bugizi bwa nabi vyabereyemwo. Human Rights Watch ryavuze ko ivyaha vyose ryagiriza igisirikare ca Mali, umurwi wa Wagner hamwe n'imirwi yitwaje ibirwanisho y'abayisilamu birimwo kwica abasivile b'inzirakarengane, guturira amazu, gusahura amatungo y'abanyagihugu bice kubiri n'amategeko yo mu ngwano. umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramert yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ejo bundi kuwa kabiri ko gusubiramo imanza z'abakatiwe atari uruhushya rwo gusubiramo amateka. Ibindi kuri iyi nkuru Venuste Nshimiyimana. Umushinjacyaha Serge Bramert yahereye ku rubanza rw'uwitwa Gerard Ntakirutimana wasabye ko igihano yahawe cyo gufungwa imyaka 25 cyahindurwa nyuma y'isubiramo ry'urubanza rwe, ariko urukiko rw'ubujurire rukagihamya. Mu mwaka wa 2003 Gerard Ntakirutimana wari umuganga ku bitaro by'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ku Mugonero yaburanishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, ahamwa n'icyaha cya jenoside n'icy'ubwicanyi nk'icyaha kibasira inyoko muntu kubera ibitero byo ku Mugonero no mu Bisesero, ahanishwa igifungo cy'imyaka 25. Bramert kandi yagarutse ku isubirwamo ry'urubanza rwa Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'imigambi ya leta mu mwaka w'1994, yari yarakatiwe mu mwaka wa 2012 gufungwa imyaka 35 ahamwe n'ibyaha bitandatu birimo ubufatanyacyaha mu gukora jenoside no gushishikariza abantu kuyikora, maze yemeza ko abatangabuhamya basabwe guhinyuza ubuhamya batanze mbere. There have now been 2 review proceedings in recent years concerning ICTR convictions. Hasubiwemo imanza ebyiri mu myaka ya vuba zarangijwe n'urukiko rwa Arusha. Urwa mbere ni urwa Ngirabatware. Muri izo zombi byagaragaye ko abatangabuhamya bahinduye ibyo bavuze mbere kubera ko bahawe amafaranga. Kwemerera abakatiwe ko imanza zabo zisubirwamo si impushya bahabwa zo gusubiramo amateka no gusiba ibyaha bakoze baremarema ibimenyetso. Umushinjacyaha Bramert yanavuze kandi kuri Felicien Kabuga yifuza ko yakoherezwa mu Rwanda. Uyu Felicien Kabuga aregwa ibyaha birimo jenoside no gushishikariza rubanda gukora jenoside, by'umwihariko ashinjwa kurema no guha intwaro interahamwe umutwe witwaraga gisirikare uregwa uruhare runini muri jenoside yakorewe Abatutsi. Yafatiwe mu murwa mukuru w'Ubufaransa i Paris ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu, amaze imyaka 26 ashakishwa na TPIE, urukiko rwa ONU rwashyiriweho u Rwanda. Yavuze kandi no kuri Fulgence Kayishema wafashwe nyuma y'imyaka 28 ashakishwa kubera ibyaha akekwaho kuba yarakoreye muri komini ya Kivumu yayoboraga mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye. Bramert yabwiye inama ya ONU ishinzwe
umutekano ku isi ko Kayishema agifungiye muri Afurika y'Epfo, aho akomeje kwanga ko yoherezwa muri gereza y'urwego iri Arusha muri Tanzania kugira ngo azoherezwe mu Rwanda aburanishwe. Yatangaje ko ashaka gusaba ko icyemezo cyo koherezwa mu Rwanda cyahindurwa. Kugira ngo iki kibazo kirangire, hakenewe ko leta ya Afurika y'Epfo yakuzuza inshingano zayo mpuzamahanga igashyikiriza Kayishema mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza nk'uko bigaragara ku rupapuro rwo kumufata. Nyamara Felicien Kabuga aracyafungiye muri gereza y'Irahi, ariko ibiro byanjye bisanga akwiye gusubizwa mu Rwanda, igihugu yavukiyemo kandi afitiye ubwenegihugu. Ibyo bigatuma iki kibazo kirangira. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda yoherereje ubusabe umwanditsi w'urukiko igaragaza ko u Rwanda rwiteguye kwakira Felicien Kabuga aramutse afunguwe. Perezida w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Gati Santana nawe yabwiye inama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi ko urwego ayobora rukeneye ubufatanye na za leta z'ibihugu kugira ngo haboneke umuti w'ibibazo bikomeje kuba ingorabahizi. Nyuma y'imyaka 3 ntiharaboneka igisubizo kirambye ku bantu 6 bafunguwe cyangwa se bagizwe abere bari mu gihugu cya Niger, babaho mu buzima bubi badahabwa ibyo bari bijejwe igihe bemeraga kujya kubayo. Hakenewe inkunga z'amaleta kugira ngo imibereho yabo muri Niger ihinduke cyangwa se babonerwe ibihugu bibakira. Ibyo ni ngombwa kugira ngo iki kibazo kirangire. Nubwo bwose umushinjacyaha Bramert avuga ko urwego ayobora rumaze kugera kuri byinshi, yemeza ko hakiri abanyarwanda barenga 1000 bagishakishwa kubera uruhare bagize muri jenoside yabaye mu Rwanda. Yasabye ibihugu kudakingira ikibaba abakekwaho ibyaha byo mu ntambara n'abajenosideri kugira ngo bashyikirizwe ubutabera, bacirirwe imanza. Leta yatangaje imigambi mikuru izashyira imbere mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Imigambi irimo gukumira amabi, gukurikirana byihuse abahuye n'ayo mabi. Yabitangaje ejo bundi kuwa kabiri isoza iminsi 16 yari yarahariye kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Inkuru mugezweho na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Naho hari intambwe yatewe mu bijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina mu Burundi, haracaraga haze kuko bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana no kubahiriza agateka kazina muntu. Mu gusozera iminsi 16 yari iheze mu isekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, ubwo bushikiranganje busaba bakorewe amabi kwitura inzego zibatunganiriza hakiri kare ibimenyetso bitarazimangana. Posye Hatungimana ni umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo gushigikirana. Ntizobura nivyo twege muri uwo mugambi, muri ico gitabo twaratekanije ibikorwa bikuru novuga bizokorwa. Icambere no gukinga, twoshira ingufu cyane mu gukinga ayo mabi. Ugira kabiri tuzoshira ingufu cyane mu bijanye no gushigikira abazoba bahuye n'ayo mabi. Kandi novuga icya gatatu novuga no gukurikirana rero ibikorwa biri muri uwo mugambi, bazofashanya na leta mu gushyira mu ngiro uwo mugambi. Hatungimana avuga kandi ko izindi ntambamyi zihari ziri mu buryo buke bwo gushira mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya amabi afatiye ku gitsina. Uravye uburyo dusanzwe dufise mu bushikiranganje, uburyo leta isanzwe ishira muri ico gisata cyo kurwanya amabi afatiye ku gitsina, intambamyi nyamukuru tubona ijanye no kuronka uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo bikorwa byose biri muri uwo mugambi. Muri iyo ntumbero yo gusozera iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi afatiye ku gitsina n'agateka kazina muntu, umugujejwe w'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH umenyesha ko agateka kazina muntu kubahirijwe n'ahatabyera ngo de. Anakrenzo Habonayo ni cegera c'umukuru w'umugwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Muri rusangi twebwe turavuga yuko agateka kazina muntu kifashe neza, mugabo vyose CNIDH ntiyovuga ngo birera de.
uyu mukenyezi nawe yavuganye n'ijwi rya Amerika, hakaba anasanzwe akurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'umukenyezi n'umwigeme mu Burundi. Nawe yemeza ko amabi afatiye ku gitsina agenda agabanuka, ariko akanavuga ko hari ibisata bimwe bimwe bibangamira agateka k'umukenyezi n'umwigeme. Ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo canke mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina ciwe, bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo, canke mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera ari umukenyezi. Mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ivyo vyo kuryamana canke umugabo, navyo birahanwa. Ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi ashoboye kuvyerekana yuko arico yahowe. Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana bumenyesha ko amashengero n'amadini bifise uruhara runini mu kurwanya no gukumira amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, mu kubigisha bagafata iya mbere mu kuyagwanya, bakigishwa kubana neza n'ibindi. Ku bijanye no kumenya ibitigiri by'abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina, yaba umugujejwe agateka kazina muntu CNIDH ndetse n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazina muntu mu Burundi, bose bavuga ko ibitigiri bibandanya kongerekana, ariko akaba atagitigiri nyezina kizwi. Ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2024 niho hatangujwe icese izegeza ry'imisi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, ku civugo kigira kiti twerekeza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing, tuje hamwe dutuza amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. radiyo Ijwi ry'Amerika. nk'uko mubizi, ubutegetsi bwarahindutse muri Siriya. Perezida Bashar al-Assad yarahunze, none byatumye abantu bari bafungiye muri gereza ze babohoka, batoboye, noneho batinyuka kuvuga amabi bakorewe mu magereza. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ubwo abanyasiriya bigabaga mu mihanda babyina mu kwishimira ihirima ry'ubutegetsi bwa Assad, Anwar Tineshi we yahisemo gushora imodoka ye mu muhanda wuzuye umuvundo n'umubyigano w'ibinyabiziga ava mu majyaruguru ya Dara, umujyi w'amavuko, yerekeza i Damasi. Ibivunge by'abantu barimo na Tineshi berekezaga muri uyu murwa mukuru wa Siriya kwizihiza irangira ry'ubutegetsi bw'umuryango wa ba Assad. Ariko Tineshi we yarajyanywe n'ubutumwa bwihariye bwo gushakisha mubyara we w'imyaka 55 y'amavuko. Uyu mu myaka 13 ishize abasirikare b'ubutegetsi bwa Assad bamutaye muri yombi ubwo yari Dara mu myigaragambyo yo kwamagana guverinoma. Kuva ubwo ntiyongeye kuboneka cyangwa ngo hagire umenya agakuru ke. Kuva Assad yahungira mu Burusiya nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya leta muri icyo gihugu, inyeshyamba zahiritse ubutegetsi bwe zirangajwe imbere n'umutwe wa Hayat Tahrir al-Sham cyangwa se HTS mu mpine, wahoze ushamikiye kuri Al-Qaeda, zimaze kurekura ibihumbi by'imfungwa. Etinesha aganira n'Ijwi ry'Amerika serivisi y'ikimandarini kuri telefoni ku byerekeye mubyara we, yagize ati: sinzi niba akiri muzima, nagiye ku musigiti saa moya za mu gitondo, mvuyeyo nzenguruka amagereza imwe ku yindi nshakisha. Ubu maze kugera ku magereza 9, sinzi yewe na gereza afungiyemo. Uyu mubyara we ni umwe mu banyasiriya hafi 137 imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko bazimiriye muri gereza za gisirikare mu gihe cy'intambara yashyamiranaga abanyagihugu. Ihuriro ry'abanyasiriya riharanira uburenganzira bwa muntu rikorera mu Bwongereza rivuga ko kuva mu 2011 abakozi ba guverinoma ya Siriya bashinzwe guhata ibibazo abakekwaho ibyaha bakoreye iyicarubozo imfungwa 15,000 kugeza zipfuye. Bashir Mansour wavuganye kuri telefoni n'Ijwi ry'Amerika serivisi y'ikimandarini binyuze kuri porogaramu yo kwandikirana ndetse na email, n'umwe mu mfungwa zagize amahirwe yo kurokoka. Yavuze ko mu 2011 abasirikare ba leta bamurasheho we n'inshuti ze biganaga kuri kaminuza ubwo bageragezaga gutanga imiti y'ingirakamaro n'ibiribwa ku baturage b'Idara bari barashyizwe mu kato na guverinoma. Mansour yavuze ko inshuti ebyiri zarasiwe iruhande rwe zihita zipfa. We n'abandi barokotse bahatiwe kurira amakamyo, bapfukwa mu maso, barakubitwa, barundwa mu tuzu duto tungana n'ubwiherero. Aha yavuze ko bahafungiwe bakajya bakorerwa iyicarubozo, bakubitwa bya kinyamaswa, bakabuzwa gusinzira ku buryo bamwe mu mfungwa bahapfiriye. Yagize ati: bankubitishaga insinga z'amashanyarazi kunda, bakankubita imikoba mu mutwe, bankuyemo inzara zo ku ntoki, umubiri wanjye bawutwikisha amasegereti. Nageze ubwo nifuza gupfa ngo nibura mve muri ubwo bubabare. Bankoreye ibintu byinshi ntabasha kuvuga kugeza n'uyu munsi. Twaziraga iki? Mansour yavuze ko iyicarubozo ndengakamere yarikorewe n'abakozi bo kwa muganga mu bitaro byegereye gereza ya gisirikare i Damasi.
ahavuga ko yajyanyweyo nyuma yo kugira ibikomere bikabije biturutse ku iyicarubozo yari yakorewe. Akavuga ko mu minsi 10 yose yamaze mu bitaro yari apfutswe amaso n'igitambaro ndetse yambaye amapingu. Ati ku munsi wa nyuma mu bitaro bankuyeho amapingu ku maboko n'amaguru, hanyuma bantegeka kunyeganyeza amaguru. Nagerageje kunyeganyeza amaguru n'amaboko biranga. Sinabashaga kunyeganyeza igice na kimwe cy'umubiri wanjye. Natangiye kurira ndabinginga ngo nibanyice kubera ko ntifuzaga kubaho mugaye. Banyambuye buri kimwe kugeza ku buzima bwanjye n'ahazaza hanjye. Bashir Mansour avuga ko nyuma abari bamutwaye batelefonye se ngo azamujyane. Uyu munsi wa none Mansour agendera mu kagare k'abafite ubumuga kandi aba muri Carolina ya ruguru, aho akora ku kibuga cy'indege akaniga ibijyanye na porogaramu za mudasobwa. Arakurikiranira hafi uko ibintu byifashe muri Siriya. Yagize ati umuryango wanjye watataniye hirya no hino ku isi. Bamwe bari mu Budage, abandi mu Buholandi, mu Bufaransa no muri Kuwait. Maze imyaka 11 ntababona. Ndifuza gusubira muri Siriya nkongera nkahura nabo nkababona. Nishimiye ko ubutegetsi bwavuyeho, ubu twasubira muri Siriya. Kuri uyu wa kabiri ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba irangajwe imbere na Hayat Tahrir al-Sham ryatangaje minisitiri w'intebe w'agateganyo, ariko ntiriratangaza gahunda yazo irambuye y'imitegekere ya Siriya. Hagati aho imbere mu gihugu abaturage barimo n'abameze nka Etinesh bagishakisha abavandimwe babo bafunzwe bakomeje kwishimira ukuri gushya, ariko Siriya itagengwa na Assad. Etinesh ati numiwe, ibi ni inzozi, ubutegetsi bwavuyeho, nta ngabo za Siriya zikiri ahantu hose, abantu barimo kurizwa n'ibyishimo ntiwabyumva, kandi twese dutegereje amakuru y'abavandimwe bacu. Benshi mu banyasiriya bafite nibura umuntu wabo wafunzwe. Kugeza isaa 6 z'amanywa yo kuwa mbere i Damasi nta gakuru Etinesh yari yakamenye ka mubyara we. Yabwiye Ijwi rya Amerika serivisi y'ikimandarini ko azamara ikindi cyumweru amushakisha mbere yo gusubira iwabidara. Tugaruke hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru kabuhariwe cyitwa Time gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa New York cyahaye Perezida watowe Donald Trump icyubahiro cy'umuntu w'umwaka w'ibihumbi 2024. Ubwo yatangazaga icyemezo cyabo, umwanditsi mukuru wa Time Sam Jacobs yasobanuye ko Trump ari we wanditse amateka mu itangazamakuru mu mwaka w'igihumbi na 2024 kurusha abandi bantu bose. Ati byaba mu byiza byaba no mu bibi, ni umuntu ugarutse ku butegetsi ku buryo bw'agatangaza abantu batari biteze. Ni umuntu uhinduye perezidanse y'Amerika, politiki n'isura y'igihugu mu mahanga ku buryo budasanzwe. Biragoye guhinyura ko uyu muntu ugiye kwinjira muri Oval Office, ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari we gitangaza mu itangazamakuru. Ibyo rero n'umwanditsi mukuru wa Time Jacobs wabisobanuye nyine ku cyemezo cyabo, akongeraho ko impaka zitoroshye zihoraho buri mwaka iyo bagiye gutoranya umuntu w'umwaka, ariko ati muri uyu mwaka byo byaratworoheye kurusha ubusanzwe. Time kandi yemeza ko Trump azakomeza gukora ibidasanzwe ihereye no ku kiganiro kirekire bagiranye. Ikiganiro kirekire cyasohotse muri nimero ya Time kuri uyu wa 4. Trump avuga ku buryo yiyamamaje, ati nabyise iminsi 72 y'umujinya. Igihugu twagikoze ahantu hababaza cyane, igihugu cyari kirakaye. Yatangaje kandi ko azaha imbabazi abenshi mu bagize uruhare mu gitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol. Icyo gihe abayoboke be murabyibuka bashakaga kubuza inteko ishinga amategeko kwemeza burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 n'insinzi ya Joe Biden. Ubushinjacyaha kuri ibi byaha bwashyikirije inkiko abantu bagera ku 1,500. Bamwe muri bo barakatiwe. Trump asobanura ko azatangira kubaha imbabazi, ati ahari mu minota 9 ya mbere ya manda ya kabiri. Iyi manda ya kabiri izatangira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha saa 6. Ku bakozi bakuru ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu, Trump avuga ko azirukana umuntu uwo ari we wese utazubahiriza politiki ze, ariko asobanura ko ntawe azasinyisha indahiro ko azamubera inkoramutima. Ku ntambara yo muri Gaza, Trump yabwiye Time
ko afite ubushake bwo kuyirangiza kandi ko minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu nawe abizi. Time yamubajije niba yizera Netanyahu, arasubiza atazuyaje ati ntawe njya nizera. Ku kibazo cy'abimukira, Trump yongeye gushimangira ko azashushubikanya ibihumbi n'ibihumbi hanze y'imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko ashobora no kuzakoresha igisirikare muri iki gikorwa, ariko Time isobanura ko itegeko ryitwa Post Comitus Act ribuza gukoresha ingabo z'igihugu ku basivili hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yasobanuye ko ati ntiribuza gukoresha igisirikare igihe igihugu gitewe. Yongeraho ati nzakora gusa ibyo itegeko riteganya kandi nzabikora ku buryo bwo hejuru. Ni ubwa kabiri Time igize Donald Trump umuntu w'umwaka. Ubwa mbere byari mu 2016 amaze gutorerwa bwa mbere. Manda ya mbere yatangiye rero mu 2017 irangira mu 2021. Time ivuga ko umuntu w'umwaka ari umuntu wagize uruhare mu mpinduka z'imitekerereze cyangwa z'imikorere by'abantu benshi. Mu mwaka w'2023 uyu muntu w'umwaka yari umuririmbyi w'ikirangirire Taylor Swift w'umunyamerikakazi, naho mu 2022 yari President Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Time icyo gihe yamuhisemo nyuma y'aho Uburusiya butereye igihugu cye. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu rero naha aya makuru aho muri je mbibutse gusa ko umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramert avuga ko Loni ishaka ko Kabuga asubizwa mu Rwanda kandi ko gusubiramo imanza z'abakatiwe atari ugutanga uruhushya rwo gusubiramo amateka. Avuga nanone ko abantu byibura 1000 bakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bagishakishwa bataratabwa muri yombi. Naho Ethiopia na Somalia biyemeje kuzaganira ku kibazo cy'icyambu cya Berbera kiri muri Somaliland ku nyanja itukura. Ethiopia ishaka kugikodesha imyaka 50. Guverinoma ya Somalia ntibyemera. Noneho Ethiopia yo ivuga ko igikodesheje yazemera ko Somaliland ari igihugu cyigenga. Maze rero ndabashimiye rwose, mbashimiye ko muri bamudatenguha ku ijwi ryanyu rya Amerika. Maze rero mugire umugoroba mwiza, murakarama.